nimuhorane n'umukama yongera ahorane nawe. inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Yohani Mweranda. Ninazwa mukama. Abayahudi bari baje kuraba Marita na Mariya ngo babahoze ku rupfu rwa musaza wabo. Aho Marita yumviye ko Yesu ashitse, yaciye aja kumusanganira. Mariya nawe asigara mu nzu yicaye. Marita rero abwira Yesu ati, Mukama, iyo ubaha musazanje ntiyari gupfa. Yamara rero n'ubu ndazi ko ico uza gusaba Imana cose ikiguha. Yesu amubwira ati, musazawe azozuka. Marita aramwishura ati, ego ndazi ko azozuka mwizuka ry'umunsi w'imperuka. Yesu aramwishura ati, jewe ndizuka n'ubuzima, unyemeye naho yoba yarapfuye azoba muzima. Vyongeye umuntu wese abaho kubwanje akongera akanyemera ntazokwigera apfa. Uremeye ivyo? Amwishura ati, ego Mukama, ndemeye kuri Kristo umwana w'Imana, umwe ategerezwa kuza ku isi. Dushimagize ino nkuru nziza ya Kristo. Muri iki gisomwa ca mbere sinzi ko mwamwumvise kangahe iri jambo urukundo ryagarutsemo. Yavuzwe inshuro nyinshi, ukamenga ni nk'icitabirizo c'iri jambo ry'Imana ryose twumvise. Mu kubizirikana kugira ngo kandi tuze kwigisha ku rukundo rwama ruriko ruraririmbwa. Mbere yo sinzwagize ati ruvugwa mu ndimi zose, rwama ruriko ruravugwa rwigishwa, ariko hanje ikigoye ni ukurushira mu buzima, kuruhatikiriza mu buzima. Ico kintu cama kitugora, kuko bikitugora gukunda koko nk'uko Imana ikunda, canke gukunda nk'uko abamarayika bakunda, gukunda nk'umuntu yuzuye Imana. Ariko ijambo ry'Imana rikaturemesha, niho ryahereye mbere ahantu haryoshe rwose, rikagira riti, Yohani umwanditsi akagira ati, nimukundane ngo kuko urukundo ruva ku Mana. Kuko urukundo ruva ku Mana, akajambo karahambaye rwose. Kuko urukundo ruva ku Mana. Yaba rwava ku bantu, hari abantu batopfuye bakunze, kandi hari abantu batopfuye bakunzwe. Ego. Kandi turazi yuko nta muntu n'umwe yitwa umuntu abaho usanga umenga ivyo bibiri ntibiri muri we. Ushaka gukunda no gukundwa. Mugabo kenshi dushaka gukundwa, ariko gukunda ntituvyiteho. Ntitubigire umwitwarariko. Mugabo umuntu agashaka gukundwa, agashaka bose ko bamushushuta, bamukonsulta, bamugira ikintu gihambaye. Mugabo ko ashushuta abandi akabagira igihambaye kuri we no ku bandi, ugasanga ni ikintu kigoye. Ugasanga turacafise urukundo rutaraba urukundo, ikintu cyo kubaho umenga turi kwegerako. Mbere urugendo rw'ubuzima bwacu rwose siniko muragwihweza ngo mugwitondere, murusuzume neza. N'urugendo rwo kugenda turakuzwa mu buzima, mu gukira iyo mpengamiro yuko umuntu arondera kwikwegerako, ugasanga biramubuza amahoro, biramubuza gutekanirwa, kuko bijya bintu vyo kubaho umenga ugomba kuguma wikwegerako urukundo, ibintu, abantu, bigushira muri insécurité. Ndabivemo. Iyo bivuyemo uragira amahoro menshi, uragira umwidegemvyo mwinshi, kuko kubaho wamurindiriye kuvugwa neza na bose, gukundwa na bose,
kugururirwa imiryango na byose biraruhisha bikabuza amahoro. Umuntu agaruka umusanga umenga ari mu ruhagarara, kuzirikana ku rukundo ni ikintu gihambaye. Atari rwa rukundo rw'abafariyaze n'aba bisate sinzi, rumwe rw'abasheri shushu gusa, rumwe romantike. Oya, mwumvise ingene uru rukundo Yohani arutubwira, kandi niho rukomeye. Yesu uvuga yuko bijya ataco bivuze, ariko bijya biri hasi cyane. N'urugero ruto rw'urukundo, urugero rwuzuye rw'urukundo mwabwumvise ngo n'Imana yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo turokoke. Turokoke. Uzosanga uyu munsi mbere abantu barazi yuko ari nabyo abantu bakunda birukira kuraba. Uzosanga n'ikintu kitavuga urukundo, bahometse ko ifoto nziza y'umusore yiyegetse umwigeme, urwo rukundo, kandi mwese murakirika ko kaja kuraba, akaba aronse amavi menshi. Ariko ni bake bazokwiyumvira kuruzirikana baruraba kuri uyu muntu ari ku musaraba. Mugabo aho niho hari ibanga rikomeye ry'urukundo, kandi kwemera kwinjira mu ntumbero y'urukundo ni ukwemera kumwigana. Ntidushoka tubishikira, ariko ukamusaba mukamuti sinze mve muri iyi si ntagize experience y'urukundo rw'umwana wawe, naho vyoba ku munota wa nyuma, mugabo uve hano ubonye Yesu, ubonye Imana, ugize iyo experience y'urukundo. Kandi ivyo nivyo rero bica bidutuma dushobora twebwe nyene gusanga twinjiye rero muri logique, mu ntumbero y'ubwami bw'Imana. Tuba dusanganiye rero ubwami bw'Imana muri twebwe. Reka tubigarukirize ngaha, murabandanya mubizirikana muri ca kigabane c'12-13 c'ibaruwa Pawulo yandikiye abanyekorenti, ingene abandanya arusigura, ingene rwiserura muri ka karirimbo turirimba kenshi ku minsi y'ubugeni: urukundo rurihangana, urukundo rugira neza, wemera vyose, rurinda vyose, urukundo ntiruhera. Ako umunsi wagashize kuri Facebook cyangwa kuri YouTube, hambavu ya mwe kwa ndirimbo zo kwa Farias n'abasani bandi, uzosanga bakritse benshi kenshi ngaho, aho handi ntibazohaklika kuko n'urukundo ruguhamagarira kwivako ngo witange mu rukundo, hanyuma usanga urukundo rwagutse rugusanganiye imbere. Akenshi ugasanga umenga dukorerwa n'urwo rukundo rwikwegerako, amakeya, attention ngo kutangize goke. Ndahambayira kenshi umuntu ambwiye ijambo nk'iryo, kuko umenga nukinyitaho, mbega bakumaza ni mbe n'ururi iki kugira ngo umuntu akwite wowe ubwishime utagira uko bungana. Ahubwo itwararike kwitaho abandi, uzoruhuka gusumbya, uzoshika ahantu wumva kugira amahoro y'umutima, amwe ijambo ry'Imana rivuga atakintu na kimwe cyo kwiba, cyo gutwara. Ubwo rukundo nibwo tubona rero rwaserutse muri uyu muryango wa Marita, Mariya na Lazaro, bagaheza bakakira urukundo w'Imana Yesu Kristo, bakumva ko mu buzima bwabo, umuryango wabo uhaye ikaze byose Yesu yarakunda guca iwabo ari ku nzira y'ubutumwa, arushe bakamuzimana, bakamuharuhukira n'abigishwa biwe. Cyo gituma mubona kenshi abantu bose bubaka nk'amazu y'iyakiriro, amahoteli usanga biyitira Marita, Maison Sainte Marthe, kubera yuko yagaragayemo urukundo ruzi guha ikaze ryiza uwundi, urukundo rushuhira urundi. Abantu bafise urukundo rukanye rwose, rutimvye, rutigera rwiserura.
hari n'abandi usanga umenga mbere bafise ubukristo buri mu ruhagarara rwo gutinya guserura urukundo, kumenya kuruserura mu rugero rwiza, kumenya kuruserura neza, ariko kandi kutagomba kuruserura mu nyifato ndenzarugero, kuko ruca rutakara rukazimira, haca haza ibishobisho n'uruntu rw'umuntu. Mugabo gushobora kuruserura neza mu buryo butunganye imbere y'Imana, rugahaza, rukaremesha, rugakomeza, rugashigikira, mbere rukavura. Urukundo ruvura ibintu byinshi. Abapsi n'abaspecialiste n'abaki barashobora kunanirwa ahantu hakomeye, mugabo ugasanga urukundo rwahavuye. Rwa rukundo rwihangana, rwa rukundo rudashira imbere ubwa mbere guca urubanza, rushira imbere ubwa mbere la condescendance, ukubabarana, ukwitwararikana. Ugasanga rwakirije ibintu byinshi, buguruye ibintu byinshi byari byugaranywa ahantu kandi byiza cyane rwose. Bugururiye uguseruka kwitunga ry'ingabirano zinyegeje mu muntu. Aba rero turabatangarira ingene bakiriye Yesu Kristo, bagasangira nawe koko ubutumwa bwiwe mu rukundo rwinshi. Hari imiryango imwe imwe duhora tubona ikunda n'ubundi butumwa bwa Yesu, ugasanga barakunda kwakira neza abatumwa b'Imana, abasaserdoti, mu rukundo rwinshi kandi bw'ukuri bwuzuye ubwiza bw'Imana. Abo bantu muze murabe, Imana irabagirira ibitangaza byinshi. Kujya na Yesu yabakoreye igitangaza kigaragaza, kibura igitangaza gikomeye yakoze muri ubu buzima cyo kwizura mu bapfuye, akabazurira Lazaro. Muraraba imiryango bakiriye neza Yesu. Uzubona havamo aberanda, uzubona havamo abihimana, uzubona havamo abantu bubaka imiryango iryoshe. Genda murabe, biraryoshe rwose. Hari abantu mbona ndavuga nti mwebwe mwarahezagiwe n'Imana, abandi bo baribesha, taruko bafise ibintu bikwega. Mugabo urukundo bakirana Yesu muri bo bwa mbere, nkuko kwa Marita bakamwumviriza, hanyuma kandi bakamukorera kujya kwa Mariya, bakamugamburuka, bakitaba ijambo Yesu avuze byose, nka kujya kwa Lazaro anamugambukira gushika no mu rupfu. Yesu amuhamagaye ati sohoka, Lazaro agasohoka, akagamburuka yapfuye. Abantu bene abo ntibagenda batabonye ibyiza by'Imana byinshi, badashobora guhabwa n'ibindi bintu ngambura ubuzima, ubukiriro, urukiza. Ko liturujia ifatira kuri Marita, batubwira yuko Marita ari we yaserukira uwo muryango, ni nawe tubona aseruka cyane. Abantu bamutwereka ari umuntu ariko aritanga mu bikorwa kugira ngo azimane Yesu. Mbere agahakwa guhambarira, mwene we bakabwira Yesu ati nge natumwanya n'ikinebwe ntazi kumufasha. Yesu akamubwira ati Mariya nawe yatoranye ikindi, ntiyakengereye kwitanga kuri we. Mugabo Yesu yagombye kumubwira ati nubwo ugomba kunzimana ni byiza, ariko burya nanjye ndagufitiye inzimano. Igihe twiruka umenga dushaka gukorera umukama, ntitwibagire ko ubwa mbere umukama ari we adukorera, akadukora, akadutunganya, akatugira ishikanwa ryiza ritubura inazwa bw'Imana. Nico gituma iminsi yose mu gukorera umukama vyame bihera mu kwicara ku birenge vyiwe tukamwumviriza, hanyuma tukagira umwanya wo kuja kwirukira mu bikorwa, tukamuserura ubwo tumukunda mu gukoreranira hagati yacu, mu kwinjiza rwa rukundo rwiwe mu mimerere, inyifato n'ingeso z'ubuzima bw'abantu. Nico gikorwa gikomeye cyane, gushikana urukundo rw'Imana mu bantu, kugira ngo Imana ishike mu bantu. Igishikana Imana mu bantu, tugire Kristo, mbabarire suko ngomba kubikengera, si ibisabisho byinshi, si intercession byinshi by'umwanya wose, n'urukundo tubigirana. Hari umwera ndegeze kuvuga ati c'est l'amour qui rend extraordinaire ce qui était ordinaire.
ugasanga ibintu birashobora umenga kuba n'ibintu biciye bugufi, mugabo Imana ikabiharuramo ikintu gihambaye, kuko uko bingana nivyo bitumye ngo Imana ishobora gushika muri buno buzima. Mwumvise ingene ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo dukundanye ngo tuguma mu Mana, ngo Imana nayo ikatugumamo. Tuguma mu Mana, Imana nayo ikatugumamo. Gukundana naho ni ukumenya kubaho umwe wese agira ati mbeho nitwararika gukorera ubuhigwe bw'abandi bose bari hafi yanje, gukorera ubuhigwe bw'abandi bari hafi yanje. Iyo nitanze gukorera ubuhigwe bw'abari hafi yanje, uhereye nyene kuri abo nyene abo imedia, ukagenda urakurikiza uko umuzingo ugenda uriyagura, uzosanga hari imbere ubuhigwe bwawe utanze bugusanganira. Yesu yarabitubwiye, nico yapfiriye, nico yazukiye, kugira ngo atumenyeshe yuko nta muntu aba mu rukundo yigera azimira mu buzima. Nta uba mu rukundo vy'ukuri azimira mu buzima, azimira ngo atakare. Niwe arokora ubuzima akaburokorera ubuzima budahera, ubwiwe n'ubw'abandi. Turumvise iki kiyago bw'undi Marita, si umuntu gusa yiruka mu bikorwa. Murumvise iki kiyago gikomeye asangira na Yesu ku bijanye no kuzuka mu bapfuye, bifatiye ku kungene yariko arabwira Yesu ati uje uteba musaza wanje yapfuye, mugabo ndazi yuko uza gusaba Imana irakigwa. Tugire Kristo. Hari ibintu bikomeye bitoroha kuzana mu buzima bw'abantu, kandi uyu munsi hari abantu dufata Yesu nko kumenga numu eho asanzwe w'ubuzima. Dutondeka hafi y'aba Mahome, tugatondeka hafi y'aba Kiranga. Hano bagomba kudusubiza kwa Kiranga, badukure kuri Yesu Kristo tugende kwa Kiranga. Hari abantu bamushira hano bavu y'aba Confucius y'abande, n'umuntu mwiza gose yagize ibintu bya oya Yesu umuntu gusa. Ni Imana mukumva ingene atomorera Marita. Uwunyemera nahazuba yapfuye azosubira kuba muzima. Abo bose batondeka hambavu yiwe, ninde yasubiye kuba muzima? Numu philosophe, numu penseur, numu uyu munsi wabamo numu influenceur. Mugabo ko boduga bakagira bati ni Imana itanga ubuzima budahera, ituma ubuzima bw'umuntu butagarukira ku ruhome wo kumpanga, canke muri grand seminaire babika abapati n'ababikira, canke handi hose mu bikubanyi yapfuye. Ushobora kumva uti kuba naremeye Yesu Kristo, namwemeye kugira ngo azashikane ngaho. Kumva yuko ubucuti bungana mugenzi wawe, ivyo ubamo vyose woza urabizana ngaho, ubwo no kugira ngo nzeshobore kuzukana na Yesu Kristo mu bapfuye. Ico kintu kirahambaye. Kuba naremeye kuba patiri, nuko numva yuko bizoshikana ngaho. Waremeye kubakana naka, ukumva uti wowe ntitubakanye gusa kubera uri umuntu numva ashatse mu buzima, nuko ndakumva mu rufunguruzo ruzomfasha gushika mu buzima budahera, gushikira Yesu mu buzima budahera. Ico kintu muracumva? Kuko hari igihe usanga umenga ibintu tugomba kubigarukiriza aha mw'isi gusa, ibintu byo kumererwa neza no kurya ubuzima bworoshe buryoshe aha mw'isi gusa, ariko tukibagira yuko hariho ubundi buzima buturindiriye bwiza. Imana igira iti baho nk'uriko arabubamwo deja, nk'uriko arabubamwo yamaze gutangura kubuhonja. Dusamukama kugira ngo ntihagire ibintu na bimwe tubamwo muri ino si umenga biratwibagije canke biratwemeje yuko umenga ivyo atabiriho. Uyu munsi kubera ibintu bishika mu buzima, mbere no mu buzima bw'abemera, mbere no mu buzima bwabo nyine wamenga bategeza kubihagarara bakabishingira intahe, ukabona ingene babitsitarako babitsitaramwo, bigashobora gutuma abantu bibaza bati ubwo by'ukuri ivyo Yesu batubwiye nivyo hariho, ubwo buzima budahera buriho.
ushobora guhura n'abantu bakaguhaririza bakakwemeza kandi ukamumenga baguha ibyumviro byumvikana yuko umenga Yesu ntawe uriho. Ibintu b'abapomvyi abapatiri bagize vya filozofi na teoloji. Ari nacyo gituma tugire Kristo nta yindi nyishu ngaho uzoronka nziza, nta yindi nyishu nziza uzoronka ni ingene wamubonye mu buzima bwawe. Hamwe bazanye impari zose bakazukura impari zose zirandura yuko ariho ari muzima kandi aturindiriye mu buzima budahera, ukagira uti yerekana aho muharira, mwe muharira hamwe naramwiboneye, naramubonye uko canke kuriya, muri utu na turiya wagiye urabika. Murabona mu matelefone yacu tubika utuntu dutwenza, tunaturiye udufoto twiza, ntimutakaze ibihe byose byiza, ibintu byose byiza Yesu yagiye arabiyerekana. Tugire Kristo. Nibyo bibwira funga kinywa amashetani atera mu mamodoka. Tugire Kristo. Nabona babwikiye. Bari muzi yuko abo bantu bashobora kuguhaririza shetani ugasanga yabinjiyemo. So bakora amashetani bonyene, mugabo shetani irabakoreramo. Uko umuntu wese acumiye shetani bimukorera. Vayo ko amashetani mugabo ari shetani dukoreramo. Baratubwira ingene bene abo bantu iyo muhuye Yesu abashaka kukubwira ati urumva Yesu wakiriwe, kugira ngo mukure mu bishusho cyangwa inyigisho wumvise umufonde muri experience y'ubuzima bwawe, kuko hazoza igihe ugwana intambara ya nyuma. Hari umuntu w'umubikira akuze cyane yigeze kumbwira ati uraza uransabira nze nshobore gutsinda shetani yo mu magodoka. Sinzi ko murabona ahantu bishika ugasanga n'umuntu agwaye arembye akagira igihe akagira aversion, akanga ibintu vya Yesu byose. Muramaze kubibona? Ukamuhamagara yari umuntu asenga yambaye n'ishapu murira aho sishaka gusangira. Muzi ko abaye ko bana n'iki shetani yo mu magodoka. Tuntu Yesu yagiye amwereka mu buzima, yandika ko ari muzima mu buzima bwiwe, nibyo bigaruka. Yesu akamubwira ati niho ndi, naragiye ndaguherekeza kuri parcours y'ubuzima bwawe. Mu bitangure abatevye ine jamais trop tard yo kugira experience ya Yesu. Dusabe mbere nimba atarayitugisha ngo twumve yuko tujijutse, tuyimusabe. Nta numwe amusaba kumubona ngo mwihishe, igihe abimusabanye umutima ugororotse, umutima umukunda by'ukuri. Amen.